Hello guys, reka tubipfurize ibihe byiza nanone nk'ibisanzwe twongeye kugaruka ku rubuga rwacu tugende turaba ibintu biriko biravugwa muri ino industry hagati y'u Rwanda no Burundi. Harimwo igicucu cyangwa se harimwo ibintu bitariko biragenda neza bivanye no muririmbyi Kirikou, tuvuge kubimenyesha makuru bigiye bitandukanye aho bigenda byandika amajambo agiye atandukanye kandi akomeye uravye kuri ibyo binyamakuru byo mu Rwanda ese no ku binyamakuru byo mu Burundi. Hari intambara rero iri hagati y'ibyo binyamakuru aho bivugwa yuko umuririmbyi Kirikou yafashwe nabi cyane igihe yari mu Rwanda ari ku buteramiro cyangwa se ari mugiteramo aho yaragiye guhuriramwo n'abandi baririmbyi ba Davis, harimo ba Bishari n'abandi bagiye batandukanye. So byose rero tugiye kubiraba ngaha. Icyo no gusaba akora subscribe ku rubuga rwacu rwa Twengako TV kugira tubashe kubana buri munsi nk'ubisanzwe. So guys, rero reka ndabipfuriza ibihe byiza aho muri hose. So rero reka duhere inkuru yacu senke amakuru yacu uko byagiye bigenda aho Kirikou yagiye mu ndwi iheze aho yagenda Kigali aho yarusezeye avuga yuko agiye gukora media tour mu gihugu kibanye cy'u Rwanda, kandi anafise yo ni giteramo nyene aho cabaye kuri ubu wa Mungu waheze. Ico giteramo kikaba canagiye kibamo impari nyinshi aho Kirikou yafashwe nabi n'abamenye, yafashwe nabi nabo muri sound muri ico giteramo aho Kirikou atabashije gutanga umunezero uko bikwiye yisanzuye bivanye nuko bari bamaze guca sound canke guca amajwi asohora muri bijya byuma mu mabafre bari bamaze kuyaca guys. So rero Kirikou twaramubonye atembera kubimenyesha makuru bigiye bitandukanye avuga uko umuziki w'u Burundi n'u Rwanda bisigaye byifashe hano mu Burundi, aho bagiye banamubaza amajambo agiye atandukanye kubimenyesha makuru bigiye bitandukanye guys. Rero reka tubabwire kuri bimwe biteye impagarara ngaha kubimenyesha makuru bigiye bikomeye abyo ngaha mu Burundi ndetse hamwe n'ivyo muri nivyo mu Rwanda nyene. Kirikou niho twabona agenda atembera kubimenyesha makuru banamubaza ati ese umuziki w'u Rwanda iwanyu umeze gute. Kirikou niho ataciye hirya no hino akababwira yuko umuziki ubu w'u Rwanda mu Burundi utakivuzwa ku rugero nk'ubwo wahora uvuzwa ko guys. Bikaba biboneka kariho agashavu kuba karavuye bivanye n'ukungene yagiye aca kuri izo media akagenda ababwiza ukuri na kare nivyo kuko ngaha mu Burundi nta muziki nyarwanda uri ku rwego nk'ubwo waheze ko mu myaka iheze za 2019 da 2021 babures melody uko bari batazavuzwa cyane. Oya ubu aho bagenda bamubaza bakababwira ashwida nta ndirimbo nimwe mu Rwanda iri hit atari indirimbo yanje aha nihe. Biboneka kariho ishavu byavuye kuri abo banyarwanda, kandi ico twobabwira nuko bitabaye rimwe gusa, byigeze no kuba muri 2023 aho Double J again na Kirikou bari batumiwe anayago mugiteramo yari yateguwe. Vyigaragaje nyene habayimo umu DJ yamukupiye amajwi ariwe Philipita ariwe yamukupiye amajwi, bikagaragara nk'uko arakamenyero cyangse ari gusubiza inyuma bano baririmbyi bikomeza kugaragara mu nyandiko z'abaririmbyi canke n'ubusesanguzi abamenyesha makuru bariko baratanga guys. So rero ikintu tugenda kubabwira neza nuko hari ibintu byinshi bikomeza byandikwa bitari byiza ku muririmbyi w'u Burundi ariwe Kirikou akil.
ikabona yuko ari agasuzuguro cyangwa se ugufatwa nabi biri hagati y'u Burundi n'u Rwanda. So guys, rero kirikou niho yazimirizwa ko niho ya sound yabaye nabi, abantu benshi bakomeza kwihenda cyane ko byavuye ku mu DJ. Oya, si mu DJ byavuye ko, ahubwo no mu sound man, ujya muntu atunganya amajwi, kubera mu giteramo ariho aba sound man babajejwe kugira iby'amajwi n'aba DJ. Byavuye rero ibimenyesha makuru by'u Rwanda bikomeza kwandika yuko ari ibyuma byo bitari biregeye neza, itsinga arizo zuba zaricomuye, bituma amajwi apararangana guys. Ariko turabye ubu n'ubugira kabiri aho bibaye. Ubwa mbere byarabaye, kandi tunabibuza yuko kirikou yari yifitiye umu DJ wiwe yitoreye, atari umu DJ, kubera bari bamaze kumuzanira aba DJ bashika muri batatu abanka, bugabo bamuhaye uruhushya akitorera umu DJ amuvugiriza. Rero ikibazo nticabaye kuri uwo mu DJ, ikibazo cabaye kuri uwo mu sound man. Hari n'ibindi biriko biravugwa cyane yuko kirikou yoba yarivye telefone y'umumenyesha makuru, ariko ivyo bintu ni gihuha, sivyo. Ivyo ni byo kwicira izina rya kirikou y'umuririmbyi wacu w'umurundi. Nta telefone yigeze yiba, ahubwo nuko uwo mumenyesha makuru yariko abikora nabi. Ivyo yariko aragira, yashaka gufata amashusho mu gihe bitakwiriye, mu gihe kirikou yari afise agashavu keshi, bituma kirikou afata iyo telefone akayimwaka. Hama biriko biravugwa yuko kirikou ariwe yoba yaribye telefone, habanaba ivyo n'ububeshi. Reka tubashimire mwe mwese mukomeza gukurikirana urubuga rwacu rwa Twengako TV. Nimba utarakora subscribe, urabukore subscribe, tubashe kubandanya n'andi makuru agiye agezweho. Rero tukaba tubipfurije ibihe byiza. Ufise icyo bivuga ko, andika muri komanteri, hama tubashe kubana buri munsi. Hasta la vista.